Abanywanyi ba Koperative SANGWE KANYAMI yo muri komine n'intara ya Ngozi kuri uno wa kabiri igenekerezo ya 31/02/2023 bazindukiye mu bikorwa vyo kwimbura ibiraya aho bita mugika. Umwimbu biteze mu mirima y'iyo koperative barimye yose hamwe ifise uburinganire bwa hegitari 5 bize kuzimbura itoni zaba 50 nkuko vyashikirijwe na Landry Niyonzima arongoye iyo koperative. Muravye umwimbu uri ngaha, umwimbu mwiteze wobungana gute, wumeze gute, vyifashe gute. Twebwe dufise umurima w'ibirayi ushika hegitari 5 aho twateye hafi toni 5 z'ibirayi twakoye ikajondi. Rero mu byo twifuza ko tubona yuko tuzoshobora kwimbura hagati y'itoni 35 n'itoni 50. Iyo ngo rugero rw'ibitoni tw'umwimbu twifuza kwimbura. Hakaba kandi hariho n'umurima ngana n'hegitari n'usu y'isoya, zimwe ziri ngaha hafi, zimwe ziri Kabamba, nahone twiteze umwimbu mwiza cyane. Ego hambavu y'uburimyi bujana n'ubworozi turafise abanywanyi bafise impene za koperative. No kuvuga twatanguje impene zishika 200 mugabo impene 64. Ariko sizo gusa kubera harizo abanywanyi bashamuriwe baronseko, hanyuma tukifuza yuko mu banywanyi bose ubwa mbere na mbere bavuga ko tushika 135. Abo 135 tukifuza yuko uyu mwaka uzohera bose bafise impene bashobora kugira ngo bashobore kuronka kavu, bashobore kuronka n'amafaranga mu gihe zoba zabavyariye. Ego mwabonye ko turubaka ikigega, twe dusanzwe taho dufise twimburira hacu bwacu nyene. Ubwa mbere na mbere nagira nshimire nyakubahwa musitanteri wa komine ya Ngozi, we yanadutijije hano hantu mubona twarimye, hanyuma akabongera kandi akaduterera bimwe biboneka mu kubaka ino hangare. Ihangare rizo dutuma rero dushobora kwimburira umwimbu wose turose. Ihangare iri hafi y'abanyagihugu bene koperative, ihangare hafi y'umurima, hamwe bitatugora kuza turajana hirya na kure. Twahora twimburira kwihangare igitasi, muca mubona ko gukura umwimbu ngaha mugika tujana mu igitasi kari urugendo rutari ruto, kandi twakoresha umuduga rero dutwara amahera menshi. Ariko turi ngaha turabona yuko bizotworohera gushikana umwimbu aha mu ihangare twiyubakiye. Ikindi naco bene koperative bazoshobora kuba babona umwimbu wabo ahuri mu ntumbero yuko aba bene koperative babona ati umwimbu wacu ubereye ngaha. Nta n'icicaro twari dufise, mugabo bitumye turonka icicaro nyakuri. Hamwe urondera Koperative SANGWE KANYAMI uisanga ahantu ifise ihangare, ahantu ifise ibiro, tuzorondera n'ibiro n'ahantu dushobora kugira n'inama atangorane. Ni muri iyo ntumbero twafashe ingamba yuko twubaka ino hangare. Dutwaye uburyo batari buke, ariko Imana ishime tuzotinda tubitunganya neza. Mu burimyi dusanzwe turabagwiza mbuto, icyo kintu no kibabwira cyane. Mwebwe abamenyesha makuru dusanzwe turabagwiza mbuto, ni kuvuga tujejwe kurobanura imbuto, cyane imbuto z'ibirayi, imbuto z'isoya, imbuto z'ibigori, kugira ngo abanyagihugu bogereye ngaha muri kano karere bashobore kuza gusumira imbuto birobanuye hafi, bateriye barafata ingendo za Kayanza, za Kajondi, kubera twigwe tuzikura Kajondi nk'ibi tubona twabiguze ikajondi mu ntara ya Bururi. Urumva ko twafashe urugendo rurerure. Twe dushaka rero yuko abanyagihugu muri komine Mwumba, Ngozi, Gashikanwa, Nyamurenza, abari hafi na Busiga bashobore kuza kugura imbuto hafi bitarinze kubavuna. Michel Sengiyumva ajejwe kugendura ibikorwa vy'amakoperative mu kigo ANACOP arashimishwa n'ingene iyo koperative iriko iratera imbere. Ni mu gihe igeze ku butunzi buharugwa mu gaciro k'imiliyoni 80 mu mafaranga y'amarundi. Twebwe twanezerewe cyane tubonye ko mu Burundi hari amakoperative yo ku mitumba
ariko arakora ibidasanzwe nk'ino koperative twihweje by'ukuri byatunezereje turavye umwimbo bariko barimbura ingene bawutunganije ingene biteguye kuwubika ivyo byose twebwe byatunezereje cyane kugira tubatere intege abarongoye ino koperative Sangwe Kanyami kuko biragaragara yuko ari koperative y'icitegererezo twahimbawe n'ukuntu abanywanyi babikunze baryohewe ahubwo twagira dusabe n'abandi kumbure bakiri inyuma abandi kumbure bariko bacika intege mu vy'amakoperative yuko bokumva ko koperative ari yabo bakayiteza imbere nk'uku bakayikorera nk'abayikorera nyene bakayikorera nk'iyabo ntibahavure bibaza ngo ni vya leta rumva vya leta ni vya leta nyene mu bisanga abantu benshi bafise ingwane yuko amakoperative yo ku mitumba mengana amafaranga ya leta mengana ibikorwa vya leta mugabo ibi nyene ni ivy'abanywanyi ahubwo leta yashatse gusahiriza abene gihugu ku mitumba kugira ngo bafatireho kwayo mafaranga cyane kwiyongurane baheze baca biteza imbere none rero twahamagara andi makoperative ariko akora nk'uku mu vy'uburimyi ko bogerageza bagafatira karoro ku bantu novuga ngo bagize reisite mu Kirundi byashobotse bisanga no koperative byarashobotse uko twaraganiye n'abayirongoye turumva ko bageze ku mafaranga atari make bahereye ku miliyoni 10 ushaka kuba baba hafi miliyoni 70-80 iyi koperative urumva kiba byarakunze none rero twagira duhamagara andi makoperative aduza umwete agira inguvu iyi iterambere y'igihugu rihagaze muri amakoperative nyene cyo bari mukuru w'igihugu aguma semerera abwira abantu uti turi kumwe twese birashoboka nyamugenda ko ntari mirimo menshi tuje hamwe dukorere hamwe n'ibindi bihugu niko byagenjeje ibi byo kwikorana umutima tureke tuze twakorera hamwe kugira ngo ubugirigiri bugire babiri koko abarundi bayamaze iyo koperative rero ikaba ifise n'umurima w'isoya uri ku buringanire bwa hectare 1.5 uwayirongoye akavuga ko abene gihugu bahegereye nabo bazoharonkera karusho kuko bagiye kuronka aho bagurira imbuto habegereye